bavandimwe muraho neza. Hari abantu benshi bibaza bati mbega umuntu ashobora kumenya gute yuko azoba umukire mu gihe kiri imbere? Ico nokubwira co nuko ubukire butava ku mahirwe, ubukire butava kuri tombora, ahubwo ubukire buva kuri ya myitwarire umuntu agenda aragira buke buke. Iyo myitwarire umuntu agenda aragira akaba ari byo bishobora kuba bimuhindurira ubuzima mu gihe kiri imbere. Kuko hari abantu ushobora kubona bivanye n'imyitwarire uwo muntu aba afise, ugahita ubona yuko uwo muntu bitebe bitebuke azoba umukire canke azoba umukene. Rero muri video nkaba nagutegura ibimenyetso 10 bishobora kukwereka yuko uzoba umukire. Ibimenyetso ngiye kukubwira ni waza gusanga harimo ikimenyetso kimwe canke ibimenyetso bibiri kuduka, nuko bitebe bitebuke mu gihe kizoba kiri imbere uzoba uri umukire. Ni nkuko ibimenyetso ushobora gusanga utabifise ariko ugaca wiga kwisanisha navyo, kuko ubukire ni ikintu cigwa, ubukire samahirwe, ubukire ni ikintu ushobora kwiga ukiga kwisanisha n'ivyo bintu ku munsi ukazosanga nawe birakuvyariye umusaruro. Rero ico no gusaba nuko wowe wa mbere ugafata akanya, kuko iyi video ngiye kukubwira ni video ishobora kumara hagati y'iminota 10 n'iminota 12, ariko mu iyo minota ni washobora kuvyumviriza ni ibintu bizaba bishobora kuguhindura ubuzima bwawe, bikaguhindura ubuzima bwawe igihe cose. Rero nuko wofata akanya ukumviriza video kuko ni ikintu c'ingenzi kuri wewe. Hama ikintu ca mbere kizoshobora kukwereka yuko uri umukire mu gihe kizoza, ushobora kuzoba uri umukire ni mu gihe uri wa muntu ukunda kwiga ibintu bishasha. Kuko abakire uko bameze ni ba bantu bakunda gusoma ibitabo, ni ba bantu bakunda kumviriza ibiganiro nk'ibi ducisha ngaha kuri ku mafaranga. Abakire ni ba bantu bakunda gushakashakisha amakuru, nyamba yumvise amakuru ari mashasha agashaka kuyamenya mu ba mbere, kuko iciza cyo kumenya amakuru ukayamenya mu bantu ba mbere, ayo makuru ufise kuyabyaza umusaruro, ayo makuru ufise kuyabyaza umusaruro ku buryo ashobora kuboostinga ugasanga ashoboye kukugira umukire wo ku rundi rwego rwo hejuru. Rero namba nawe wobona ukunda gushakashakisha amakuru nuko ukomereza ngaho, nubwo bishika gushakashakisha amakuru kabyaza umusaruro bikanga, ariko bitebe bitebuke nuko nawe ushobora kuzoba umukire. Kuko ubukire ni ikintu citonderwa, si ikintu uri urondera ngo ijoro rimwe urara ukigezeko. Ubukire ni ikintu bisaba yuko witonda, ukabira icuya ugakora. Ubukire bisaba gukora pro, ubukire bisaba kuvunika, ubukire nta gucika intege no gukomeza ukabandanya urugendo. Ubukire harimo kugwa ukavyuka, ukagwa ukavyuka. Rero ico nokubwira mugabo namba ubona ufise ico kimenyetso cyo kwishakishamwo amakuru mashasha, nuko wokomereza ngaho, kuko ico ni ikimenyetso kikwereka yuko mu gihe kiri imbere nawe ushobora kuzoba uri umukire. Ikintu naco ca kabiri gishobora kwereka yuko ushobora kuzoba uri umukire ni mu gihe uri wa muntu utekereza kazoza. Mu gihe uri wa muntu wimbira kazoza, ukaba ari wa muntu ushobora gufata nk'amafaranga yawe ukashira nko mu kintu ubona yuko kizoshobora kukuvyarira nk'umusaruro nk'inyuma y'imyaka 5, inyuma y'imyaka 10, inyuma y'imyaka 20. Ico ni ikimenyetso kikwereka yuko ushobora kuzoba umukire, kuko abakire bo uko bameze n'abantu bashobora gufata amahera yabo bakayashira mu bintu babona bizobavyarira umusaruro mu gihe kiri imbere. Umukire ni wa muntu atekereza yuko ubukire butaza mw'ijoro rimwe, ahubwo ubukire bisaba kubuha igihe kugira ngo buze, kuko gukira ni buke buke, gukira si rimwe na rimwe, gukira ari buke buke n'ibintu biza buke buke ukagenda uriga kwisanisha navyo. Rero namba ubona ufise ikimenyetso cyo gukora cane, ahubwo namba ubona ufise ikimenyetso cyo gutekereza kuri kazoza kawe, nuko nawe bitebe bitebuke ushobora kuzoba umukire. Hama ikimenyetso naco ca gatatu ishobora kukwereka yuko ushobora kuzoba umukire ni mu gihe uri wa muntu ukunda gukora cane. Kuko ubukire bukunda umuntu akora. Ubukire si ukugenda uhita utora mw'ibarabara. Ubukire kugira ubushikeko bisaba gukora, bisaba kuvunika, bisaba gukora udacika intege. Rero namba nawe ubona ufise ikimenyetso co gukora cane, nuko bitebe bitebuke mu gihe kiri imbere nawe ushobora kuzoba uri umukire. Hama ikintu naco ca kane gishobora kwereka yuko ushobora kuzoba umukire ni mu gihe uri wa muntu udatinya kugerageza ibintu. Nyamba ari ikintu ubonye gishasha ukiga kukigerageza, kuko
abakiri uko bameze n'abantu abonye ikintu gishasha agenda akagerageza, ntatinya ngo iki kintu ngiye kugerageza gishobora kuba congendera nabi. Abakire n'abantu biga gufata riske, ariko muri ya riske yafashe bya bintu bikagenda bitamera neza, akagenda yigira muri ya makosa yiwe, akagenda akosorera bya bintu aho byagiye bipfa. Rero nawe ushobora kuvyiga nyamba uri umutahura ufata riske. Ico nokubwira nuko wotangira gufata riske kuko bavuga ngo kino riske rienari. Rero mu gihe udafashe riske urumva ntaco uzogerako. Hariho n'abandi numvise bavuga ngo no kudafata riske ni riske. Rero ico nogusaba nuko wokwiga gufata riske, umuntu wama ugerageza buri kintu cose, kuko ivyo bintu ugenda ugerageza bikagenda vyanka, hashobora kuzoba nko kimwe kizocamwo ugasanga ico kintu gicemwo nico kiguhindurira ubuzima. Ikintu naco ca gatanu gishobora kwereka yuko ushobora kuzoba umukire mu gihe kiri imbere, ni mu gihe uri wa muntu uzi gukoresha amafaranga yawe neza. Kuko abakiri uko bameze n'abantu bafata amafaranga yabo bakayapangira, nyamba agakora amasevingi, yakora amasevingi, yampa yabona yagwiriye agaca yiga kuntu ayo mahera yoshobora kuyabyaza ayandi mahera, amahera agakorera ayandi mahera. Rero namba nawe ubona uzi ukuntu ushobora gukoresha amahera yawe neza, ukabona uri wa muntu umenya ati amafaranga yanje yinjiye uku, amafaranga yanje yasohotse uku. Ico nokubwira nuko bitewe bitebuke uzoba umukire, kuko iyo myitwarire ufise ni imyitwarire y'abakire. Ico nokubwira rero nuko wokomereza ngaho uri, kuko uri mu nzira ya nyayo. Ikintu naco ca gatandatu gishobora kukwereka yuko utoshobora kuba umukire, ni mu gihe ukunda kubika. Abakire n'abantu nyamba arose amafaranga adaca afata amafaranga ngo ace ayonona ngo ya spending, ahubwo y'amahera aragenda akayabika akayashira mu kintu abona ko kidoshobora kumuvyarira umusaruro. Rero nawe namba ubona ufise amahera ukabona ushobora kuyashira mu kintu ubona ko coshobora kukuzanira inyungu, nuko nokubwira yuko bitewe bitebuke ushobora kuzoba umukire, ahubwo nuko utabizi, ahubwo uri mu nzira ya nyayo. Ico nokubwira nuko wokomereza ngaho nyene. Ikintu naco kindi gishobora kwereka yuko ushobora kuzoba umukire, ni mu gihe uri wa muntu ukunda kumenyana n'abantu bashasha. Mu gihe uba uri umuntu ukunda kugira communication n'abantu bashasha, abo bantu bashasha bashobora kukuzanira ibintu bishobora kuguhindura ubuzima, kuko abakire uko bameze ni ba bantu bakunda gushaka kwimenyekanisha n'abantu babona bari hejuru yabo, kuko iyo umenyanye n'umuntu ari hejuru yawe uba ufise amahirwe yuko uwo muntu ashobora kugusunika ugasanga uravuye ku ntambwe wari uriko ugiye kwindi ntambwe. Rero nambe nawe ubona ufise ikimenyetso, namba ubona ufise ingeso yo kuza ushaka kumenyana n'abantu bashasha, nuko nokubwira bitewe bitebuke ushobora kuzoba umukire, kuko ubukire ushobora kudosanga buturutse mw'abo bantu mugenda mumenyana, kuko umwe niwe yavuze ngo mbwira abantu batanu mugendana nkubwira uriwe. Rero namba nawe ukunda uri umuntu ukunda kwisanisha n'abantu ubona bari hejuru yawe, ukabona n'abantu ukunda kurondera k'ubucuti, nuko bitewe bitebuke ushobora kuzoba uri umukire nawe mu gihe kiri imbere. Iki naco ca munani gishobora kwereka yuko ushobora kuzoba uri umukire mu gihe kiri imbere, ni mu gihe uzi kwihangana. Kuko ugiye kuraba intsinzi si ikintu umuntu arondera ngo ashike mu ijoro rimwe, intsinzi si ikintu umuntu arondera ngo ashike mu cumweru kimwe. Intsinzi ni ikintu bisaba yuko ukirindira igihe kirekire, kandi muri iyo ntsinzi hakabamo kunanirwa, ariko muri kwa kunanirwa hakabamo kwizirika ku kintu, ukavyuka mpaka ubonye ushitse ku ntsinzi. Rero namba uzi kwihangana, nuko nokubwira yuko mu gihe kiri imbere ushobora kuzoba uri umukire, nuko wokomera kw'iryo banga ryawe ukiga kwihangana, nyamba atavyobona woba wari ufise, kuko abakire n'abantu bazi kwihangana bro. Abakire n'abantu bazi kwizirika ku kintu. Ashobora kugenda agakora business akabona irase, ariko kuba yase ntaca avuga ngo vyapfuye, ahubwo abiha igihe. Mu gihe umukene we wagiye agakora ikintu abonye case acatangira kwidoga, agaca afata n'amahera yari yasizemo yarasigaye agaca akurayo, ugasanga agiye mu ruhombo. Mugabo abakire bobo ico kintu barazi yuko kwihangana ariko gushika ku ntsinzi. Iki naco c'icenda gishobora kwereka yuko ushobora kuzoba umukire, ni mu gihe uzi kwakira amakosa yawe. Burya mu gihe uzoba uri umuntu ushobora gukora amakosa
ukaba ari wa muntu ushobora kwitahura ugahita ubona ati ikosa narikoreye ngaho, ugaca ugenda ahantu wakoreye rya kosa ugaca urikosora. Mu gihe uri umuntu ufise imyitwarire imeze nk'uko, ico nokubwira nuko ushobora kuzoba umukire mu gihe kiri imbere. Ico nokubwira rero nuko ukomereza ngaho. Hama ikintu ca nyuma noshobora kubabwira gishobora kukwereka yuko ushobora kuzoba uri umukire mu gihe kiri imbere, ni mu gihe uzoba uri wa muntu udacika intege vuba. Mu gihe uri umuntu uriko urakora ikintu ukabona ca kintu kirase, ariko mugo ntucike intege, ahubwo nyamubonye ca kintu case ukaca wiga ubundi buryo woshobora kugira ngo ca kintu ukivyure, ukaguma ugenda wigiramwo udusha ukaguma ukora udacika intege. Nuko nokubwira yuko bitebe bitebuke ushobora kuzoba uri umukire. Ico nokubwira rero nuko ukomereza ngaho nyene. Hama impanuro numva nobasigira nuko nababwira yuko ubukire butava ku mahigwe, ubukire ahubwo buva ku myitwarire umuntu agenda agira buri munsi. Rero wewe nyamba wumvirije ikiganiro ukaba wumva hoba harimo nk'ibimenyetso bishika nko kuri 1 canke 2 kuduka ufisemwo, nuko nokubwira yuko mu gihe kizoza ushobora kuba uri umukire, ahubwo gusa ni igihe utarashobora gutahura, ni igihe utarashobora kumenya igihe. Sinokubwira ngo imyaka ni ariko mugo bitebe bitebuke, iyo myitwarire ufise niba igumiza uko nyene bitebe bitebuke ushobora kuzoba umukire. Rero nuko nababwira yuko mwokomereza ngaho, yuko mutocika intege. Namba nawe wabumvirije video ukaba wasanze atakimenyetso na kimwe wowe ufisemwo, ico nokubwira nuko ahubwo wo kwiga kwisanisha n'ibintu ndakubwiye, kuko ubukire si ikintu utora uko, ahubwo ubukire ni ibintu ugenda uriga buke ukisanisha n'ivyo bintu, hama ukaza kwisanga wamaze kuba umukire. Hama guys, ikiganiro nyamba wumva coba cakwigishije, ico nogusaba nuko wosiga ugakora like ngaho, ugakora na subscribe, bishobotse ugatera na commentaire, kuko abari vy'ingenzi kuri twebwe. Hama je nanje bumvise ndagushikiriza kino kiganiro, ni Ntirama Pascal, kuri urubuga rwacu rwa Ukuri ku Mafaranga, tukaba tuhacisha ibiganiro vyerekeranye n'inkundo hamwe n'amafaranga. Rero namba wo bushaka kuturakurikirana ibiganiro nk'ibi, nuko ukora sabone, kuko byo bari vy'ingenzi kuri twebwe. Ciao ciao.